Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari na yanyu Muhuza TV. Uno mwaka tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya n'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka ko matora yabaye mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Turaza kugaruka kandi ko umusirikare yahora aherekeza abana batoyi ba Perezida Evariste Ndayishimiye kuri rimwe mu mashuri yigenga mu gisagara ca Bujumbura. Uyu rero akaba yarishwe. Vyose tukaza kubigaruka ko muri ano makuru nandi makuru menshi yo mu bisata bigiye bitandukanye turaza kuyagaruka ko nkuko narimeje kubabwira ko nanone tuza kubabwira ayavuga mu mugambwe CNDD-FDD. Ariko imbere yaho yuko tubabwira ibi biriko bivugwa mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD birabana n'amatora, reka dutangurire kuri iyi nkuru y'uyu musirikare yahora aherekeza abana abatoye ba Perezida Ndayishimiye kw'ishure. Umusirikare Belize Tuyizere yakerewe mu buca bwo kuwa gatanu igerekerezo ya 2026 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Uyu akaba yari mu bacungera umuryango w'umukuru w'igihugu. Belize Tuyizere niwe yahora aherekeza abana batoye ba Perezida Evariste Ndayishimiye kuri bimwe mu mashuri yigenga yo mu gisagara ca Bujumbura. Yari mu bajejwe umutekano w'abo bana. Abamuzi batangaje ingene urupfu rwiwe rwababaje cane bavuga ko yari umusirikare w'umunyamahoro. Ikiziga ca Belize Tuyizere bagisanze mu cumba c'ihoteli Amigo Juste mu Kamenge, aho yari yararanye n'uwundi umusirikare Raymond Ndayikeze. Bose rero bakaba bari begukira ikambi icungera inzego. Ikiziga cari gifutse cuzuye amaraso mw'izosi biboneka ko yakerewe. Intambi yicishijwe yari iruhande y'ikiziga. Belize Tuyizere akaba avuka mu ntara ya Ngozi, akaba yarishwe kandi afise imyaka 23. Tubibutse ko Raymond Ndayikeze yafashwe mu gatondo ka kare, aho abakora muri hoteli bamubona asohoka icumba yiruka. Amaze gufatwa yavuze ko ico yahoye Belize Tuyizere ari ukuba yaramuhevye akagenda amufitiye amahera. Reka ano makuru yacu cyabandanize ko bivugwa mu mugambwe CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi nkuko narimejeje kubibabwira muri ano mu ntango zano makuru. Hari amatora muri CNDD-FDD, abagumyabanga barasubira kubuzwa gutora. Abanywanyi ba CNDD-FDD bahamagariwe gutora abarongora abandi muri uyo mugambwe ku mitumba yose y'igihugu c'u Burundi. Ivyo bikaba vyari vyakozwe ku munsi w'ejo wa gatanu uheze. Amatora akaba yari kuba kuri uyu wa gatandatu, ariko abagumyabanga benshi harimwo n'abarongoye abandi bahishijwe ko ayisekeza ritanguye ryo gusubiriza inzego zose z'umugambwe hisunzwe mbibe nshasha z'intara. Ikindi ngo cababaje bamwe mu banywanyi bamwe b'uwo mugambwe nguri ku butegetsi nuko bashobora kwakwa uburenganzira bwo kwitorera ababarongora, ahubwo bagategekwa kwemeza amazina y'abantu babazaniye nkuko ikinyamakuru Romanda kibitangaza. Abagumyabanga bo mu mugambwe CNDD-FDD bibaza ko bazohabwa abantu batazi iyo bagenewe ngo bemeze mu gukoma amashiko bagiye kubarongora mu mugambwe ku mitumba igiye itandukanye y'igihugu nkuko vyagenze mu vyiswe amatora yo mu mazone aheruka. Abo banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi basigura ko ata mwanya wo kwiyamamaza umugambwe wigeze utanga. Gushika kuri uyu wa gatanu w'indwi mw'ijoro, benshi mu bagumyabanga harimwo n'abari basanzwe barongoye abandi mu nzego zitandukanye z'umugambwe CNDD-FDD mu mihingo itandukanye y'igihugu ntibari bazi ingene ayo matora atunganijwe, kiretse ko ibijanye n'abazohagarikira ayo matora hamwe n'abazokwitoza bitigeze bitunganywa, ngo ubutumwa bahawe akaba harimwo n'ibinyoma. Mu butumwa bahawe kuri uyu wa kane w'indwi biciye mu manama hamwe no ku mbuga ngurukana bumenyi zigiye zitandukanye, abanywanyi bose b'umugambwe CNDD-FDD harimo n'imvukira zo ku mitumba itandukanye igize igihugu bahamagariwe kwitabira igikorwa
co gushinga inzego z'umugambwe ku mitumba itazifise mu ntumbero yo kujana ku mitumba itazifise mu ntumbero yo kujana n'indinganizo nshasha y'igihugu, gusubiriza abagiye mu yandi mabanga hamwe no gusubiriza abariko bakora nabi. Ubwo butuma bukaba bwashimangira ko imvukira zitohara muri ivyo bikorwa ku mitumba zivuka ko abagumyabanga babwiwe kandi ko ayo matora azoba isaha 9 z'umuhingamo. Ariko ibiro vy'amakuru itorokanirizo ry'amakuru Romanda ryaronse nuko ayo bise amatora ngo yari kuhava aba igihe c'isaha 4 zo mu gatondo kuri uyu wa gatandatu. Bamwe mu bagumyabanga bo mu nzego zo hejuru ngo babimenyeshejwe, abandi benshi nabo ntavyo bazi kuko ngo ntibinakenewe ko bayitabira bose kubera ko azoba ari ugukomera amashi abashirwa imbere nk'uko amasoko ya Romanda abimenyesha. Nayo bise amatora aza gutuma haba inzego nshasha za CNDD-FDD kuri buri mutumba na quartier zisanzwe zigizwe n'abantu 6, umunyamabanga w'umugambwe, icegera ciwe, umwanditsi, uwurongoye abakenyerarugamba aribo bigeme n'abakenyezi, gutwara imbonerakure arirwo rwaruka hamwe n'uwurongoye abahumure kenshi usanga ari abahoze ku rugamba. Ikindi kandi Romanda ngo yamenye nuko abashirwa muri ayo mabanga ku mitumba aribo bazogenda baratoranwamwo bazorongora umugambwe mu zindi nzego gushika ku rwego rw'igihugu. Nayo ibijanye nayo bise amatora bikaba biri mu vyapfundikiwe mu nama iheruka kubera mu ntara ya Muramvya kw'igenekerezo y'19 muri uku kwezi kwa Rusama yahuje indongozi z'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu mu ntara no mu makomine yose agize igihugu. Iyo akaba ari inama yarirongowe n'umunyamabanga mukuru w'uyo mugambwe Reveriyano Ndikuriyo. Iryo shirwaho ry'abategetsi bashasha ba CNDD-FDD ririko ridogerwa n'abagumyabanga ngo ritegekanijwe kuba kandi mu nzego zose z'uyu mugambwe uriko ubutegetsi ryisunze imitumba 341 yavuye ku mitumba 2911, amazone 450 yavuye ku majana 399, amakomine 42 yavuye ku 119 hamwe n'intara 5 zavuye kuri 18 vyo mu ndinganizo nshasha izokoreshwa no matora araba igihugu c'u Burundi yo mu mwaka w'2025 ndetse nayo mu mwaka w'2027. Mu yandi makuru kandi reka tubandaniza mu gisata c'umutekano, aho abasirikare b'abarundi aribo bonyene bashimiwe na Perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi ko bakora akazi kabajanye mu gikorwa c'ingabo zarungitswe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko gucungira umutekano mu karere ku ubuseruko bw'ico gihugu. Ivyo Perezida Antoine Felix Tshisekedi akaba yarabishikirije mu gihe ari mu rugendo mu gihugu c'Ubushinwa ku munsi waje kwigenekerezo ya 26 Rusama uyu mwaka w'2023. Felix Tshisekedi akaba yareguye cyane abasirikare bakomoka mu bindi bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, aho bamenyesha ko abo basirikare batariko bagwanya imigwi yitwaje ibigwanisho bagiye kugwanya. Tshisekedi ati ingabo z'u Burundi nizo zonyene zikora igikorwa cyazizanye, atanutanga akarorero nko mu bice bimwe bimwe zagiye ziragwanya imigwi yitwaje ibigwanisho mu gihe imwe yari itanguye gutoza n'amakori mu bice yafashe. Mumenya ko Felix Tshisekedi yamaze gutakaza icizere mu ngabo z'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, yamaze no gusaba ko ingabo zo mu bihugu vy'umuryango wa Afrika y'ubumanuko SADC arizo zoza gufasha ico gihugu mu bikorwa vyo kugarukana amahoro n'umutekano mu karere ka Afrika y'ubuseruko ndetse no muri ico gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ndakengurukiye rero we tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya,
vyonda subscribe canke sabone kuri wowe utari wafyonda ko kugira ngo tuja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere. Sangiza n'amakuru kandi bagenzawe aho baba baherereye hose kugira ngo batuja bacikanwa n'abiriko biravugwa iyo bahagizwe ko mu gisata cya politike agateka kazira muntu ubutungane ndetse n'ibindi vyinshi. Ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire.